Nditwa Niyonsaba Bella, nkaba ndiga mu mwaka wa kabiri, teguriye kuzokwiga neza ndonke amanota ashimishije. Nitwa Niyongabo Claude, nkaba niga mu mwaka wa gatanu, ikigo nkaba niga kuri Ecole d'Alliance Kayogoro. Ikide nk'uko bikwiye, nzifata neza, nubaha abigisha, nifuza yuko umwaka wohera uwo mwana aciye ubwenge kandi yitonda. Nitwa Dusengimana Janine, nkaba niga kuri Ecole d'Alliance Kayogoro muri province Ngozi. Niteguriye yuko jewe ntegerezwa gutahana umwimbu ushimishije kandi nkategerezwa kuba umuntu w'indero. Amashuri uko nzovyifatamo ntegerezwa kuba umuntu kumenya icanzanye. Nk'ubu ari ibintu turiko turiga, hakaza umunyeshure nawe atavyazi ico nzi nkamufasha. Nirandekura Natani, niga kuri Ecole d'Alliance do Kayogoro mu mwaka w'indwi. Mw'ishuri nzokwirinda derangement, dufashanye n'abandi, tugire urukundo hagati yacu. Sinzokwigungana jenye, nivyo nzoba nzi nzobisigurira abandi, nanje negera ababizi ababindusha basigurira. Turihe neza na neza, turi mu gisagara ca Bujumbura muri Fondation Niyongabo. Iki ni kigo kirerewemwo abana bangana n'amajana 372. Aba ni abana b'imfuvyi, abantu usanga bakuze bafise ibibazo, abandi usanga bari mw'ibarabara, baca babazana babarerera ngaha. Bavuze Fondation Niyongabo, uwo Niyongabo rero niwe arongoye kino kigo. Iyo fondation isanzwe ifise n'amashuri mato mato hamwe n'ishure fondamentale. Hehe mu ntara ya Ngozi iyo bita Ecole d'Alliance do Kayogoro. Iri shure rero ni ry'iyi Fondation Niyongabo. Abana bo muri primaire no muri secondaire baca baba kw'ishure, mu yandi majambo baci bayigira interna. Umwana afise ikibazo muhira aragomba akigumira kw'ishure. Murumva rero kwiki ari igikorwa ciza cane, gutunga abana amajana 372 akaba ari we wimenya vyose, ukabavuza, ukabigisha. Murumva yuko bitaba vyoroshe, murumva yuko ari igikorwa c'umuhamagaro nyene. Naho biruko twarumvise yuko muri iyi fondation canke muri iki kigo abana basigaye bafise ingorane z'ukuntu babaho ku munsi. Ivyo rero ntitwabirekeye ngaho, murumva yuko ari ikibazo kidasanzwe. Abana nk'abo bose bafise ikibazo cyo gufungura nabi canke kutabaho nk'uko bahora babaho, murumva yuko ari ikibazo caciye kituraza ishinga. Mwahava mumbaza muti none ivy'aba bana bihuriye he n'ibi vy'aba bajenero? Muti hari isano vyoba bifitaniye? Aha rero nagomba ndabasabe mukurikirane neza ivy'iyi dosiye. Hari aho tuza kugera mukumva aho biza guhurira. Muza guca mutahura neza ukuntu aba bana bariko baragwa mu mporero, mu karenganyo kariko karakogwa n'aba bajenero. Iyi dosiye muza gusanga iraba twebwe twese abarundi. Kumbure uwari we wese arahakura icigwa. Rero imbere yuko uyumviriza ndabasabe mubanze mwitegure neza. Murondere akanya keza, murondere utumega dukwiye, hanyuma mutangure kuyumviriza. Nuko igisirikare c'u Burundi murazi yuko kirungika abanyeshure kwiga ivya gisirikare mu bindi bihugu, mu bihugu bitandukanye, haba i Burayi, haba muri Aziya, eka n'ahandi. Igisirikare c'u Burundi rero carungitse abanyeshuri baco kwiga mu Burusiya. Nukuvuga ngo ukuntu bimeze, imbere yuko abo banyeshuri baja kwigayo, ivyo bihugu bibiri bihana amasezerano. Igihugu c'u Burusiya kiravuga giti zana tubigishirize abo banyeshure, ariko hageze mu buruhuko twebwe duca twugara ishure
namwe mugaca muza gutora abanyeshure banyu bakazogaruka uburuhuko buheze. Uburuhuko bumara ukwezi kumwe. Nuko rero mu mwaka w'ibihumbi 2023 niho igisirikare cagomba gutahukana abo banyeshure baje mu buruhuko kugira ngo bamare ukwezi hanyuma bace basubira kubandanya ivyigwa. Nko guca rero bahamagaza isoko ku bantu babona yuko boshobora gutahukana abo banyeshure. Inkuru y'umwana isubira inyuma, igisata kijejwe ibi by'amasoko mu gisirikare bacita G7. Ni naco gisata kijejwe ivy'inyigisho. Bamaze gutuma ko iryo soko rero basaba abantu basanzwe babikora, abantu basanzwe bafise ama agence ko bozana ama offre najya ma envelope abayugaye bazana bakavuga ati je nokoresha amafaranga ngana nuku kugira ngo ndabatahukane bashike mu Burundi bongere basubireyo. Niho haboneka rero abantu batatu bazana ayo ma offre. Muri abo batatu harimwo Niyongabo nyene kino kigo ca Fondation Niyongabo. Aho rero umuntu yategerezwa gutsindira iryo soko yaba ari umuntu yemeye yuko azotahukana abo banyeshure. Mwico gihugu c'Uburusiya abanyeshure usanga biga mu ntara zitandukanye. Rero yemera yuko azobakura mu ntara zitandukanye akabashikana i Bujumbura. Nuko babiri, umwe atanga imiliyoni 194 kugira ngo azotahukana abanyeshure, mugabo avuga ati jewe nzobakura ku mugwa mukuru Moscow hanyuma ndabashikane i Bujumbura. Ati kandi ntegerezwa kuronka amahera cash. Uwa kabiri nawe ati jewe nzobazana ku miliyoni 205. Ati kandi na jewe shaka cash kugira ngo nkore ico gikorwa. Niyongabo nawe umwe nyene ca kigo ca Fondation Niyongabo acazana offre y'imiliyoni 325. Wewe yemera ko abo banyeshure azobakura mu ntara zitandukanye akabashikana i Bujumbura. Offre yiwe baca barayemera mu gisirikare. Niko guca rero atangura akazi agurira amatike b'abanyeshure hanyuma ayarungika mu gisirikare. Hari abanyeshure 24 ariko imbere yuko abaha ayo matike yarabahaye amakondisyo canke hari ivyo yababwiye bategerezwa gukurikiza. Yarababwiye ati mu gihe hogira umunyeshure aceregwa hariho ama penalty canke hariho ibihano. Ati mu gihe nza nabahaye amabiye yabo canke amatike yabo hanyuma bigashika bagasiba, aho hariho ama penalty. Nababwira ingene bica bigenda mu gihe acerewe canke basivye. Mu gisirikare rero baraheza baravyemera bati tuzobikurikiza. Bategerezwa kuza itariki 13 z'ukwindwi mu 2023. Aho none ikintu ntibagipfunditse ga wampaye inka. Niko kuza yumva itariki 12 bamuhamagaye kuri telefone bati ca gikorwa casivye. Ya matike canke ya mabiye nuyanire. Nawe arababwira ati uko ndayanira kose muraza amakondisyo nabahaye. Ati ama penalty muca mwishura murayazi. Nabo bati turayazi. Ubamurungikiye email ivuga ngo prière annulée les 24 billets de 24 militaires commandés par la FDN suite à l'empêchement de dernière minute. Les frais d'annulation sont à la charge de la FDN. Iri jambo rirahambaye cyane. Ati amafaranga vyotwara yose FDN izoyishura. Inkuru y'umwana isubira inyuma ku makuru dukura ku masoko yacu yo muri G7 ngo G8 ari wajejwe
ivy'ikigega ca gisirikare canke tuvuge nk'umudafu. We baciye avuga ati iri soko tuyihagarike, abanyeshure biga mu ntara zitandukanye z'Uburusiya bazokwiyaranja bashike i Moscow. Hanyuma bunaho reka dushireho isoko ry'abazovana abanyeshuri Moscow babageze mu Burundi, hanyuma bongere babasubizeyo. No guca rero babibwira attaché militaire w'u Burundi akorera mu Burusiya bati gerageza uzane abo banyeshure i Moscow, hanyuma natwe tuzokurungikira amabiye yo gushika i Bujumbura. Attaché militaire ngo yoba yarababwiye yuko atavyo yoshobora kuko wewe akora muri administration atabije afise yoshobora kubavana mu gihugu hagati kugira ngo ibashikane i Moscow. Niko guca rero ababwira ingene bipanze. Baca bararyumba ko bati abanyeshure bazokwiyaranja kuva iyo basanzwe biga mu gihugu hagati bashike i Moscow. Twebwe tuzobakura Moscow. Haheze imisi 3 baca basubira batumako isoko. Ico gihe naco iryo soko bari batumyeko ryari ryo gukura abo banyeshure i Moscow babazana mu gihugu c'u Burundi. Umwe niyo ngabo yari yatsindiye irya mbere, baca baramuhamagara nawe ahiganwa mu rya kabiri. Muri abo bazanye ama offre yabo, umwe azana offre y'imiliyoni 194, uwundi azana offre y'imiliyoni 205. Niyo ngabo nawe acazana imiliyoni 193. Acasubira gutsindira rya soko kuko baraba ico bita romwendiza canke uwazanye amafaranga ashobora gukora igikorwa kandi akaba ari munsi y'abandi. Aba bambere bobo rero bobo basaba amakashi. Basaba amakashe kuko batinya ko abasirikare bashobora no kubaheranira. Ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, muri ya soko y'ubwa mbere baca banira yari abishuza imiliyoni 173. Ntatsindiye isoko ya kabiri. Niko guca rero aja muri banke gusaba ideni kugira ngo ashobore gukora iryo soko. Niko guca asubira arabagurira amatike y'indege. Ngo ayabahaye ababwira ati naho ndayabahaye abanyeshure bazohaguruka jewe mwahejeje kundiha kuko aya mahera ni deni nsavye muri banki. Condition asubira kubabwira za zindi nyene ati aba banyeshure bagacegwa canke bagasiba, ivyo jewe ntihagire ico muzombaza, muzoca mugura izindi biye shasha. Nabo bati egome turavyemeye. Ngo nkuko bari bavyemeye baragize akigoro izo miliyoni 193 barazimuha nkuko yari yababwiye ati imbere yuko bahaguruka muzobe mwazimpaye. Ntibazimuhaye ngo niho guca bamutelefona mu nyuma bati erega abanyeshure 6 vyase yuko bava mu gihugu hagati. Nawe arababwira ati none ko twari twagize isoko rya mbere nkabemerera yuko nzobavana mu gihugu hagati, ubu ntimubona yuko muriko muragira ibibazo? Ati ivyo murazi yuko mu masezerano tutabivuganye. Hagati aho attaché militaire ari hariya mu Burusiya yandikira chef d'état major ikete, yandikira n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu, abamenyesha ko abanyeshure b'igihugu uburuhuko bwatanguye bafunze bakava ku ishure, kandi ko mu gihe bataronkejwe amabiye y'indege bashobora no gufatwa bagafungwa. Abwira ati murazi yuko mwarungitse itike ridakwiye, mwarungitse iryo kuva i Moscow gusa, ntimwarungitse iryo kuva mu gihugu hagati kuko ngo babayeyo bidaciye mu mategeko. Mwibuke ko ico gihugu kiba kibafise kiba caragiraniye amasezerano n'igihugu cabatanze ngo baje kwigayo. Ngwiryo kete chef d'état major yaratangaye yumvise ingene vyagenze. Ngo niko kubaza muri G7 ingene vyagenze,
ngo nabo barabimwiganira bati ubwa mbere twari twatanze isoko yo kuvana abanyeshure mu gihugu hagati bagashika i Bujumbura bati ariko Jewit yaravyanse avuga yuko kugira ngo bashike Moscow bavuye mu gihugu hagati azomenya ingene abikora. Chef d'etat major rero ati ivyo bintu numva biteye isoni, ati babwire baze n'abana b'igihugu. Jewit rero wacabwira attaché militaire ati babwire biyaranje bashike Moscow bakoreshe amahera yiwabo turayabasubiza. Niko guca rero attaché militaire abitera babanyeshuri. Mwumviriza akantu asanga bamaze amezi 4 bataronswa buruse canke agafashanyo igihugu kibaha. Nukuvuga ngo barera mu mifuko. Babanyeshuri bati none mwebwe nta nisoni mufise. Amahera twoyakura hehe tumaze amezi 4 yose tutaronka buruse. Kwatana hamwe dukora tuguma kwishuri. Vyanse rero attaché militaire acasubira yandika irindi kete ababwira ingene vyagenze. Niho guca basubira barondera rero niyo ngabo umwe yatsindira isoko. Baramubwira ingene bimeze nawe arababwira ati jewe twahanye amasezerano ko ntakura abanyeshure hagati mu gihugu, twahanye amasezerano yuko nzobakura i Moscow. Bati ego mugabo ubu dufashe urabe ukuntu wokura abo banyeshure mu gihugu hagati. Nawe ati ivyo bintu vyanyu ntavyo nsubiramwo kuko amasoko nimwe mwaza murayanira. Baramwinginga arahava arasubira aremera. Ati rero ndazibaha izo biye zabo batandatu. Kuvuga ko abo batandatu yabakura mu gihugu hagati akabashikana i Bujumbura. Hakabaho abandi indwi yakura mu gihugu hagati akabashikana Moscow kuko itike ryabo ryo kuva Moscow ryaza ryatanzwe. Bose hamwe rero bari 13. Ngo acabaha offre y'imiliyoni 153. Acababwira ati nimurondera handi niyo mwaronka abandi bashobora kubibagirira munsi yayo muraca mubaha iryo soko nta problem. Ngo niko kurondera barabura kuko abo baronka bose babasaba amakashi. Ngo babuze baca bamubwira bati kora ico gikorwa. Ngo niko guca rero atanga ya matike barayabarungikira babona kuza. Ariko ngo chef d'etat major aravuga ati dutegerezwa kugira enquête kugira ngo tumenye iya ya mafaranga yapotereye. Dutegerezwa kurondera abagirizwa bino bintu kuko leta ntiyoriha amatike y'abanyeshure kabiri. Acashiraho komisiyo muri JD kugira ngo igira amatohoza. Iragira amatohoza irabaza bose hanyuma basanga abakoze ivyo bintu araba general babiri n'umumajoro umwe. Basanze uwo mumajoro yahombeje imiliyoni 5 n'ibihumbi 900. Abo bagenero babiri nabo bari bahombeje imiliyoni 70 nizo zizo barishe kabiri. Nukuvuga ngo umwe imiliyoni 35. Murumva yuko baciye bavuga ko ayo mahera arishwe kabiri azoca arihwa n'aba bagenero. Mu mategeko ntibari gushobora kubwirwa ngo bikore ku mufuko wabo kandi hariho amahera igihugu kibaha. Nuko rero ngo barazana icegeranyo abo muri JD bazanye icegeranyo haca haba inama b'abagenero babiri na wa mu majoro baranka ibivuye muri ico cegeranyo basaba yuko hoshigwaho uwundi mugwi. Chef d'etat majoro acavuga ati abagira amatohoza bamwe ni bave muri JD abandi bave muri JCT. Uwo mugwi nawo ushuja kubikorwa uratohoza urabaza bose hanyuma
utora nka bimwe vy'umugwi wa mbere wari watoye. Barabizana babishira mu nama bati ngiki icegeranyo. Chef d'etat major ati none ubu naho muvuga gute? Baba genero barasimba barabihakana bati tugomba tugire rokuru, tugomba twunguruza urubanza muri presidence. Niyongabo rero nawe yari yakoze rya soko arababwira ati bagabo none ko jewe nakoze isoko hanyuma mukambwira ko muzompa amahera mukavuga yuko mugomba mubanze mugira amatohoza, hakaba hamaze gukorwa amatohoza abiri kandi ayo matohoza akavuga bimwe. Ati rero je ndasavye ko mwompa ya mahera kubera nasavye ideni muri banki. Ati mutandishe abanyeshure ntibasubira inyuma, ngo baca baramwinginga bati nukuri dutabare abanyeshure basubire kwishure ntibacegwe, reka tubandanye amatohoza mu ndwiza wowe tuzoguha amahera yawe. Babandi barunguruza urubanza no muri presidence icisaba umushikiranganji ajejwe igisirikare, hacajamwo n'uwo muri presidence ngo umugwi wa gatatu utora vya bindi nyene. Ngo niko guca bagira inama barahamagara Niyongabo yari yaronse rya soko, bamubwira bati abo bakiri ngaho bataraja kwishure gerageza ubarungike baje kwishure, nawe mu ndwiza tuzoguha amahera yawe. Nawe arababwira ati amahera yaramperanye nasavye amahera muri banki, ubu nkeneye kubishura. Baramubwira bati kamba hose urekure bano banyeshure. Nuko arabumvira acasaba abagenzi amahera ararekura ba banyeshure basubira kwishure. Nuko rero saha bigeze muraruha ntimuruhe, nababwiye yuko iyi dossier mutegerezwa kuyikurikirana gushika irangire. Urumva higeze niho guca rero batangura kugenza umwe yari yatsindiye isoko kugira ngo bagirente, kugira ngo bamwikize. Amasoko yacu atubwira ko yatanguye kubona abantu baza baramukurikirana n'imodokari atarabamenyereye. Kuko tubikesha amasoko yacu batubwira yuko uwo wari umugwi wateguwe kugira ngo bamwikize. Mu nyuma rero ngo nawe yaratevye arabibona, ngo abantu baramubwira bati emugabo iyo dosiye nuyihebe hanyuma urabe uko wokinjura. Bati ntuzosubire kwishuza iyo dosiye izogutwara gatwe. Ngo abonye bikomeye atangura kuza aragabanya ingendo, ariko ngo aca arabandikira ikete ababwira yuko umutekano wiwe utifashe neza. Atangura gufata ingingo z'ukuntu aza ariyungurutsa, kuko yarazi ko umwanya wose ashobora kugirirwa nabi. Kangungura rero ari muhira azabona imodokari ihagaze hafi y'urugo rwiwe itagira plaque, imodokari y'ibiyo vyirabura. Ngo yari imodokari ya double cabine. Ngo azabona havuyemwo abantu babiri, ngo bamubaza iyo umubose w'aho hantu ari. Bobo ntibari babumenye, nawe aca avuga ati eka sihari. Nabo baca bavuga bati akunda kuza ryari. Nawe ati ntagira kanuni, ntagira isaha ziriyeko. Nabo ngo barongera bati yari yaduhaye akazi ko tuza kumukorera ariko twacerewe. Bati sawa. Bamaze kugenda nawe aca arabona yuko vya bintu vyakomeye. Amasoko yacu atubwira yuko yaciye arondera ukuntu akinjura. Abaranyaza amagara kuko yari yabonye ko umutekano wiwe udashemeye. Iyi nkuru yohava iba ndende, reka tuyigarukirize ngaha. Ivyo mutahura muza mwabitahuye, ariko gushika ino tariki ayo mahera ntarayaronka. Mwumve uwo muntu yabafashije uko kuntu kose, uwo muntu yitangiye igihugu,
uwo muntu yitangiye abanyeshure bari bamerewe nabi bamaze amezi 4 badahembwa, uwo muntu binginga abandi banse ko yobafasha ico gikorwa akabemerera. Ubu mwohava mumbaza muti none igisirikare kimufitiye amahera angana gute? Igisirikare kimufitiye amahera angana n'imiliyoni 429. Muti aho biza bigafatanira na babana rero ni hehe? Uwo muntu niwe yarafise irirerero ryitwa Fondation Niyongabo. Nababwiye ko ari rerero ririmwo abana 372. Nababwiye ko afise n'ishure rya interna ribamwo abanyeshure ryitwa Ecole d'Alliance do Kayogoro. Aba banyeshure bose niwe abagaburira, aba banyeshure niwe ahemba abigisha babo. Izi mfuvyi yarareze, aba bana bavuye mw'ibarabara, aba bana bari bafise ibibazo bitandukanye. Ubu kugira ngo bafungure ni kibazo. Uwahora baronderera, uwahora bafungurira, ubu yaranyaze amagara. Ubu rero aba bana b'igihugu bari mu ngorane. Umwanya n'umwanya bashobora gusubira no mw'ibarabara kubwo abantu bikunze batari babuze ico barya, ariko izi mfuvyi akaba arizo ziriko ziragwa mu mporero. Tugerageje kurondera uwo Niyongabo afitiwe amahera, akaba ari nawe nyene rino rerero, tumubajije kuri kino kibazo cane cane kiriko kiribonekeza muri rino rerero, ntiyashoboye kuduhakanira, yatwemereye yuko ico kibazo kiriho, aho vyumvikana ko afise agahinda kubona atariko arakora igikorwa kijanye n'umuhamagaro wiwe. Igihe twamubaza ko bafise ingorane mw'iryo rerero, nginyishu ngufi yaduhaye. Amahoro cyane. Nivyo ico kibazo cyo kubaho turagifise, kandi dutewe na bamwe mu bakozi bakorera leta baturenganya kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze, ariko kandi twizera ko leta nk'uko ari umuvyeyi izodutunganiriza kugira ngo abana b'imfuvyi bari baraheje ishure bakarisubirako ntibashobore kuriheba, ntibashobore kuja mw'ibarabara kubera akarenganyo k'abantu bayikorera. Je rero maze kumva iyi dossier, nkumva ibibazo abana bariko baragira, ibibazo vyo gufungura, ibibazo vyo kwiga, ibibazo vyo kutabona uwahora abajejwe, umuvyeyi wabo. Murumva yuko ari ibibazo bikomeye. Mwiyumvire abana 372 baciye basubira mw'ibarabara, bagasubira mu buzima bw'ubumayibobo, iryo shure rikugagwa. Mwumve ingene ivyo bintu vyoba biteye isoni n'agahinda. Nkunda kuvuga mugabo no musi hoho nta majambo numva mfise, kuko hamwe ico kintu kiramutse kiba vyoba biteye isoni rimwe ribi. Savye ko leta yo mutunganiriza asubire ku gikorwa Imana yamuhamagariye gukora, kuko iyo umaze gutuma imfuvyi zibaho nabi, abana bantaho nikora babaho nabi, ubu uri kurahemukira Imana cyane. Kandi turasavye yuko n'umutekano wiwe woca wubahirizwa, leta ikamuha n'abajejwe kumurindira umutekano, kuko murumva yuko za modokari z'ibiyo vyirabura, ibiyo bitabona, zitagira plaque, zaza zatanguye kumurondera. Reka ndangize mbaza akabazo mwebwe mwese mwari munteze amatwi. Hamwe abantu babagira neza nk'aba tugiye turaza turabafata nk'uko, nko mu myaka 10 iri imbere, igihugu coba cifashe gute? Aha nahanyu hugira ico mushikirije. Mu gusozera rero, kubera iki ibi vyegeranyo vy'ama enquête 3 bitafatiweko kugira ngo ashobore kwishurwa amahera yiwe? Mwibaza ko vyoba vyavuye kuki?
Imana nibahezagire mwese, ariko reka dusubire twibukanye. Iyo imfuvyi bantaho nikora abatishoboye bariko bararenganywa, Imana irashavura, Imana irababara, kandi ivyo ntishobora kuvyihanganira. Rero ibi bintu tube tumenya ingene tuvyitwaramwo. Umuntu aravye imfuvyi, umuntu aravye bantaho nikora, niwe bari umuvyeyi wabo. Mu gihe ugomvye kumusinzikariza ubuzima, mu gihe uri kuramurenganya, mu gihe uri kuramufata nabi, nizo mfuvyi uba uri kurafata nabi, nabo bantaho nikora uba uri kurafata nabi. Mu yandi majambo, ni Imana uba uri kurakora mu jisho. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuro ry'abarundi bose, turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ndasubiye gusaba ubwa nyuma ku neza y'aba bana ngo bagikemure ibara ritaragwa ngo abantu bitwengere, kuko vyoba bimaramaje cane ukuntu twovuga ngo leta n'imvyeyi, hanyuma abana bagaca basanzara, abana bagasubira mw'ibarabara, abana bakabura ico barya kubera abakozi ba leta bigenjeje nabi. Ngo aragowe umuntu arenganya imfuvyi, abakene n'abapfakazi. Rero abarundi n'ukuri twikebuke, kuko ibi bintu birateye isoni. Kubona ko wonezerwa ubanje kugirira nabi abandi, ahantu namwe vyodushikana, kuko uwuzimanganirije ubuzima ivyo yariko arakora, igikorwa Imana yari yamuhaye, ntuheza ukibandanye, kiba gipfiriye ngaho. Mu yandi majambo, uba wishe umugambi w'Imana. Rero murumva yuko wishe umugambi w'Imana udashobora gusubira kubaho ku isi ufise amahoro.